Turabaramukije bakunzi bimbonesha kure JCTV tubaha ikaze mu makuru twabateguriye kuri wa mbere igenekerezo ya 2021 Ntwarante umwaka wa 2022. Aya makuru agizwe n'ingingo nkuru imwe gusa yerekeye ishigwa mu ngiro y'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ishiraho uturere ntarengwa kubagendesha amapikipiki amakinga n'abajaji mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe ikiringo cyo gushira mu ngiro ingingo y'umushikiranganje ishiraho uturere abagendesha amakinga amapikipiki n'abajaji batemerewe gukoreramwe mu gisagara ca Bujumbura cyarangiye kuri w'Imana, iyo ngingo ikaba yategezwe gushirwa mu ngiro kuva kuri uyu wa mbere. Iyo ngingo yubahirijwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nk'uko bagenzi bacu bashoboye kuvyibonera. Aho mu mabarabara yo muri zone Gihosha eka no mwibarabara ry'igihugu inimero imwe atakinga atabajaji canke imoto yaharangwa, hakaba hibonekeza abantu benshi batonze barindiriye amabisi abunguruza, abandi nabo bakavuga yuko bahisemo kuhagenda n'amaguru. Abasuma ibifungurwa bimwe nk'amakara bakaba bahisemo gukoresha abavyikorera ku mitwe. Bamwe mu barangura imirimo itandukanye baganiriye n'imbonesha kure JCTV bavuga ko iyi ngingo igiye guhindura ibitari bike mu bijanye nuko bahora bisumamwo mu buzima bwabo bwa misi yose. Bamwe mu bari basanzwe bafise amazi y'uburiro mu makaritiye yataba ahanini bahora bakira abagendesha ivyo vyuma vyigizwe kure y'igisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bagiye gukorera mu ruhombo. Cyane garukagira ingaruka cyane kuri twebwe kubera uko vyahora siko biri. Urabona uyu munsi haize nk'amasaha abiri atabagira turaronka. Ino ngingo izavidusubiza inyuma kubera izavidusubiza inyuma tusange tunegaye kubera ko bitagira ibintu bimaze kuba bidasohoka. Kuri twaraduca kugira nkano masaha uno musi nani cyane cyayo turayi jesaba ko iyo ngingo uraba bakatworohereza bakatworohereza. Ku baje basanzwe bakora urudandazwa rw'amakara bayavana mu ntara za Muramvya na Bujumbura bakayunguruza ku makinga, bavuga yuko akazi kabo katagiye kuborohera kandi bizotuma baruha, bigatuma n'ibiciro by'amakara bizoca abiduga. Kurikira bamwe mu baganiriye na JCTV. Ngaruka mbi ni nyinshi kubera rugura aho twahora tugurira amakara bose bariko baridoga uko abahora bayashora benshi bahisemo kubireba kubera abo n'abatwa bishobora. Amakara menshi twayagurisha muri zone Gihosha Gihosha Kamenge Kinama Kigobe, bibaye ngombwa twaronka n'abakiriya bavuye hakurya muri ville bakazana nk'imodoka kuyatora ngaho ko haba bangukiye. None tubiravye uno munsi kubinga ngiye mu ngiro bariko twaje kudandaza twiyaranje turaza nejo dimanche. None uno munsi rwana twabakiye twarose haragaragara ku giciro ho uko vyogenda kose turagerageza turokongera ko amahera vyaduze ibiciro. Munini yatwayigurisha 42 uwo ni wo mufuko wa mbere wiyemera ngaha aye twagira y'Ibugarama muga nk'ubu turabona ko bitokunda imifuko izoca kuri 45. Iyi mitome twagwisha 30 izoshigwa 35 35. Icyo twosaba rero no kuri oraba twisumamwo ikabanza kadutenzurira kuko natwebwe baradukenera natwe tukabakenera. Mu mizigo twazana yagura abantu bato natwe twari abantu bato ubona yuko bagiye kubaha bafise imiduga gusa bakeneye batoye duse duhagarika. Yego kandi tuzi yuko umugwa mukuru w'ubutunzi niho twese twashaka kugira tuze twotera imbere. Nta kuntu hotera imbere utagiye guhigira amahera mu mugwa mukuru w'ubutunzi. Bamwe mu gwaruka gwahora rugendesha ivyo vyuma gwaganiriye n'imbonesha kure JCTV bavuga yuko bari bahisemwe gukora ko kazi mu ntumbero yo kugwanya ubushomeri inyuma yo guheza amashure. Bakavuga yuko inyuma yo kugabanya aho bari basanzwe bakoresha batabona uko bagiye kubandanya bakora ko kazi. Neragize ntireko leta atakaze mbona inka reka ndondera aka kazi muri tagisive
Bujumbura nari mpanze ibihumbi 50 kandi nayiriha sans problème kama ubu bagiye kunsohora ndi mu motari muko muri umwanya wandicaye nebana akapata urakana mukimu wirabona ko igora abana hano baduhaye kabisa na hano bateye gose na dugahuletera abajaje n'abamoto n'abatagisimbiro bose namukira n'umusi ushobora kuronka ubwo nuwahora kwasengeza kwa majana 2 bitona byo byanabuze urumva ni ngwane gusa utoje byeye ko ibintu cyane kabareta mutse nakwiye gutweka kandi kazi basikokora nimbidona ubundi buzikokora ikatweka ko twokorera ugaca bandanye bizagacu bugenda neza abandi kwikona bikose nukuri buraba kadutenzurira kuko twari twagiye mu gakoperative n'udushyirahamwe kiratoye ko twikuyingunganya turonye ibyo dufungura mugubu tugiye kwicwa n'inzara bamwe mu banyagihugu baba mu makaritiye atemerewe gukoreshwamwo amapikipiki amakinga n'amabajaji bavuga yuko ivyo gusoma bitagiye koroha aho ubuzima bugiye kugora mu gisagara ca Bujumbura kuko ngo ivyo kwiyunguruza bije vyiyongera kwiduga y'ibiciro y'ibifungurwa asumye twabisumye ku bei ndendenye niko tubisanze ariko rero turabuza ababidushikaniraho muhira tubikoreshereza nahora ndavyikoreza n'ikinga nkari haye majana 5 canke igihumbi mugabo unyengeze ndikorera ku mutwe mbwa tatari noti ya 3 sindawukura ngaho ubuzima bwa misi yose nteka restaurant kuva mu gitondo nahishije nabuze n'umukiriya kungira kubingurira aciye he ko twagurirwa nabo bataxivero nabo bamotari n'abakaba badugijwe baduze bataje urangura twabizana ni moto canke ikinga ry'amajana mugabo kugeza izisa tubizana ku mutwe nawe nyene sinzi ko bishoboka kuri ingingo nibarabe bayihindure kabisa umukenyezi arabiko yoshika kuco yifuza kuko twebwe abakenyezi tubaye twihangayiki urumva utarose ikigude place utwusumye urumva ucugwa mu bana leta nirabe kweri amategeko irabe ko yadufunyiriza gatoya kugira ngo turonkura natwe tuba bose nta miduga dufite tugenderana oya kandi twese nitwongana twese nibareke n'abantu bato tubeho naho biruko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano avuga yuko iyo ngingo ari ntabanduka itegerezwa kuja mu ngiro Gervain Dirakobuca amenyesha ko inyuma y'ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo abazoba bafise ibibazo bitandukanye bazovyiga umwe wese n'ikibazo ciwe amenyesha kandi ko bategekanya kwandika abantu bose bakoresha ivyo vyuma batabikoresha mu guca amafaranga hari ibibazo byinshi bibazwa ku bijyanye n'abantu bagendana ubumuga abantu bagendana ubumuga nibo bonyine baza bafite uburenganzira bwo kugendera muri irya byuma kugendera kuri irya byuma muri arya mazone abujijwe hari abavuga ngo gusa amashyirahamwe akoresha birya byuma ku bijyanye n'akazi kabo ka misi yose abo twavuze yuko tuzotangira kwiga ibyabo ingingo yamaze kuja mu ngiro abo rero nabo rero ibyabo tuzotangira kubyiga ingingo yagiye mu ngiro ntazogira ubuhiyahira ku munsi wa mbere twakorera ishyirahamwe ndarikanye kucisha amafaranga bagisize mu ibarabara tuzobatorera inyishu umuntu ku muntu uko yakojeje ikibazo kiwe turanategekanya arogisirema y'abo bantu bose bafise iyo byuma babikoresha mu masosiyete mu mabanki ababikoresha mu kazi kabo ka misi yose bidaca amafaranga ivyo rero nabyo tuzotangira kuvyiyumvira ingingo yagiye mu ngiro umunsi wa mbere ivyo rero tuvyungukoreye nagiriye gusubira gutekeranya nokuvuga ngo mbibazo amwanya wo kongera wari umwanya wo kongera twarawongeye kandi twibaza ko ibintu byose bimeze neza ibintu byose bimeze neza kugira iyo ngingo y'abahinga dutangure tuyibyaze umusaruro hanyuma tubone ubwiza bw'igisagara cyacu rero ngaha tusozereye ano makuru twariko turabashikiriza tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye tubibutsa yuko mubandanya mukurikira ibiganiro by'imbonesha kuri JCTV muciye ku mbuga zitandukanye nka Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mwandika akajambo JCTV mubandanye kandi muhanahana bagenzi banyu ibiganiro bica kubonesha kure yanyu JCTV murakoze.